Permettez-moi juste une remarque munyembere gusa ngire ikimvuga concernant la répartition kubiraba ukugabura ibikogwa cyangwa uburembere hagati ya Leta Zunze za Amerika hamwe n'Uburayi. Ni ibanga iryo abantu bose bamaze kuba bazi, isi yose irarizi. Isi ya abantu bose, isi yatakaje ibyizigiro ifise muri Leta Zunze za Amerika hamwe no mu idolari. Ni gusa leta y'Ubudagi yatanze gusa amamiliyari 6 mu mafaranga y'amadagi inyuma yo kugwa hasi y'amafaranga yo mu kwicumi guheroka kugira ngo bashigikire idolari, barishigikira kugira ngo ntirishonge ngo rigwe hasi, hanyuma uko imikorere y'amafaranga mu isi ameze ntibitembagare hasi. Ivyo ndabivuze kubw'impamvu imwe gusa, ndabivuze kubera yuko bifatiye ku buhanuzi Daniyeli kandi no mu byahishwe Yohana, Uburayi bwo hagati ni igikoko ico maraya azoba agenderako nk'uko biri mu byahishwe Yohana 17, kandi azoba afise imigozi yo gutwarisha igikoko mu biganza vyiwe, kandi ko byose rero bitegezogenda nk'uko nyene umukuru w'igihugu Mitterrand yari iwacu muri Exla Chapelle kwa mbere eroka yavugiye mu cumba batagira nk'ibitsibo ngo Ubudagi n'Ubufaransa ngo bitegerezwa kwibuka kahise bisangiye ngo hanyuma bigafata mu biganza byabyo kazoza biri hamwe. Murazi neza ibintu bizoba ngo Uburayi buri mu bumwe buzovuka, kandi ubwo Burayi bw'ubumwe buzoba bugamburukira igipapa, hazoba hariho ukwiyunga hagati y'amadini hamwe n'ibintu by'ibikoresho ubutunzi hamwe n'ibijyana nabyo, kandi abantu bose batazogamburukira iyo mikorere yagiye hamwe bazohebwa bapfukamishwe bazopfukamishwa guhera aho ni faranga ryakoreshwa imbere ya euro, igihe rizoba aryo baganirira ko nk'amafaranga rizoba rifaranga ry'Uburayi rikoreshwa nk'ifaranga ryo gufatira ko ku mafaranga y'amadagi. Ndumvira ko uyu munsi ifaranga ry'idagi rimwe ni nka 2.32 kuri iryo uko iryo bundwa. Ibintu uko biri kose bizoba bigenda bitera imbere cyane. Ibyo dushobora kubona turabira inyuma mu ndwi heruka naganiriye n'umuntu aho amakonte y'abakuru b'ibihugu Ubudagi ararabwa cyane canke ngene amafaranga agendera ajako. Naratangaye nabonye urashobora guhura n'abantu mu ndege canke uwo muri ko muragenda ingendo, hanyuma hakabaho ibihe aho ukura amakuru ayo mu by'ukuri uba ukeneye ariko utobaye woronse yaba udahuye n'abantu nk'abo. Wovuga ngo ni giturumbura, kuri jewe ntisigiturumbura, sigiturumbuka. Ndashimira Imana kubwo abakuru yose ayanshira mu buryo ubuca nk'ubundi neza mu mutima w'icigwa, hanyuma bikamyemerera kumenya ni gushika he ivyo bintu mbega bimaze kugera he. Tubaye rero kwiherezo ry'igihe ciherezo, kandi hari uburyo bube gusa kugira ngo bwa bwami bw'abaroma bwa kera busubira kubaho, bugatangura gukora kandi byose bigategerezwa kwihuza n'ivyo bikagamburuka, nk'uko ivyo vyabwiwe umuhanuzi Daniyeli hamwe no mu byahishwe Yohana. Ariko mbega havugwa iki muri ivyo bisomwa? Haravugwa muri iyo mirongo ngo mu gihe c'ubwo bwami Imana yo mwijuru izoshiraho ubwami butazigera bukugwaho, ubwami buhoraho. Daniyeli 2:44. Ariko n'igihe nico tubayemwo ubu
kandi umuntu rero nk'ubu ambajije ati niki igihe kingana gute ico ko gutera imbere kw'ivyo bintu bizotegerezwa kumara, ntegerezwa kuvuga mu kuri kose k'umutima ndaba ibintu jewe kuri jewe ubwanje, ariko sinokubahuka kugira ibintu ndabivugako ibyo bintu, kuko nta muntu n'umwe muri twebwe yoshobora kuvuga neza atumbereza ngo uyu ni wo mwanya n'uyu n'uyu ngo biriho bizobera. Oya, ivyo tubisigira Imana tukayikorera n'imitima yacu yose, hanyuma tukagerageza gutangaza ukuri kwa Bibiliya mu buryo mu gihagararo kibereye gihagaze neza, hamwe n'ibintu byose ivyo bishiramwo. Hariho abantu bakaza cyane ngo babe bakomeye mu buhanuzi, ibisigaye nabyo bakabisuzugura, hanyuma abandi nabo bagakora ibihushanije n'ibyo. Gushika uyu munsi Imana yatuyoboye mu buryo bw'uko dutangaza mu buryo bw'igihagararo kibereye inama yuzuye y'Imana, kugira ngo agakiza, ubuntu hamwe n'ibintu byose bitegerezwa kuvugwa ku biraba igice c'inyigisho kandi no ku buhanuzi bikagaragazwa, kugira ngo tugire ukubona ibintu muri rusange. Ariko hari ikintu kimwe gikwiriye, nuko umuntu wese agira umwimenyerezo we n'Imana, akagira uguhura n'Imana. Nohitamwo guheba ubumenyi bwose mfise bw'ivyo Imana yafashe kw'ingingo mu mugambi wayo, iyo woba nomenye gusa yuko umwe wese yagize umwimenyerezo n'Imana, akavuka ubwa kabiri, hanyuma akazoba ahari igihe umwami azogaruka. Ico nico kintu nyamukuru, kandi birashoboka yuko ico nico namaze no kuba nasomye iryo jambo ry'igitangaza hano, ijambo ry'umusaraba, ngo nubupfu kuri abo bahona, ariko kuri twebwe n'ubushobozi bw'Imana. Abikorera ba mbere 1:18. Hano ndi hari uburenganzira bwo kubaza ikibazo nibaza kuri twebwe twese. Ijambo ry'inyigisho hamwe n'ijambo ry'ubuhanuzi, mbega si ubupfu nabyo ku bantu iyo batahawe ugushigwa mu mugambi w'agakiza, mu mugambi w'Imana w'agakiza, biciye mu kanwa, mu guhishurwa mu kanwa k'umuhanuzi yahamagawe akarungikwa n'Imana. Abo rero baratomboza hano na hariya, bakazunguruka bazunguruka inkono badafise uguhishurirwa kubyo mu by'ukuri baba ariko barandika ko banavugako. Hano ndiko niyumvira kuvuga butumwa w'icabamare avugira ku radio, yanditse mu kinyamakuru ciwe kuri ngo Gorbachev ngo afise ikimenyetso ku gahanga kiwe, ngo rero ngo niwe muntu avugwa. Mana yanje, mbega ibyo nimba hari ikimenyetso aba afise guhera kuvuga kwiwe, ibyo bivuze iki? Ni gute bishoboka yuko abantu bigisha abandi babakubiswe n'ubuhumyi nabo ubwabo bwuzuye nibo bazi n'ibintu uko bimeze? Ivyanditswe vyera biravuga, biratwereka neza ikibanza n'ahantu ahariho. Igisagara gifise imisozi indwi, hama umugabo aganza ku bami bose bo kw'isi n'ibindi. Muri iyo mvugo umurongo wo mu byashobora 13 uravuga ngo ufise ubwenge naharure ico gitigiri. Ibyashobora 13:18, ariko si ubwenge bwacu, aho sibwo buriko burasabwa, ariko ni ubwenge bw'Imana, no gutahura kw'Imana. Ni gute twovuga ego na amina igihe dusoma muri Luka 24 ngo hanyuma
abugurura ubwenge ngo batahure ibyanditswe, ngo batahure ibyanditswe. Yabuguruye ubwenge. Luka 24:25 turabizi icyo byo bisigura. Imana yatwugururiye ugutahura ibyanditswe, hanyuma biguma uko nyene. Imana irafise gahunda itumbereye, kandi biba bihuje niyo gahunda yayo, niyo ikoreramwo umugambi w'agakiza hano ku isi. Kandi iyo byanditse muri Amosi 3:7 ngo Imana ntacikora itabanje guhishurira ibanga ryayo abasabyi, abahanuzi. Ntihanditswe ngo ngirihishurira abapatiri canke abavugabutumwa, ariko haranditswe ngaho ngo kandi tuguma uko nyene aho biko byanditswe. Ishura ibanga ryayo ku basabyi bayo, abahanuzi. Guhera ku ntango abahanuzi b'Imana bari bafise ikintu kidasanzwe bihuje n'umuhamagaro bahawe n'Imana, ukungene bahamagawe n'Imana. Bafise ibirenge bibiri hano ku isi, ariko bagatwagwa bakajanwa mu ijuru, bakumva ijambo kurindi, amajambo y'Imana, nk'uko muri ko mwumva ubu ijwi ryanje. Bashobora kwandika ibintu babwiwe, hanyuma iyo bavuga ngo uku niko umwami avuze, canke uku niko umwami yavuze, nuko baba bumvise Imana ubwa mbere. Kandi ivyo rero haca hiyongerako kuri ivyo, hakiyongerako uguhumekegwa kugira ngo bavuge mu buryo butomoye ibihuje byose n'imvugo ivy'Imana yashaka kubihishura, hanyuma bigashigwa ku gitereko amatara. Aho rero ivyo bikagaragazwa neza, ndatura mu buryo bwugurutse kandi mu buryo nidegembya n'umutima wanje wose, ntahindukiye ntiziganije, yuko nemezwa ko abo bose birengagiza bagaca ku ruhande y'ubukozi bw'ubuhanuzi bw'umusabyi w'Imana William Branham muri kino gihe, baca ku ruhande y'ivy'Imana yasezeranije n'ivyo ikora ubu. Barashobora kuba basa nkaho umenga nabimwemu uko babishaka, bagakora ibikorwa byose by'amadini uko babishaka, bagakora ibitangaza uko bingana kose n'ibimenyetso uko bashaka. Twarize ikintu kimwe: Imana ni Imana y'ijambo ryayo, nta kindi. Iyo yemeje ijambo ryayo turabishimira biva ku mutima, hanyuma tukaba tuzi yuko ivyo bizoba mu burebure burengereje, kandi turizera n'imitima yacu yose yuko Imana ifise amasigarira ayo mu vy'ukuri yashize ku ruhande, abo yigishije, abo yagaragaje ukwihangana kwayo, abo muri bo yashizemwo ivyizigiro, kwizigira. Abantu bihomoye bakikura mu migenzo yose, hanyuma bakaba babohanye n'Imana n'ijambo ryayo mu mpwemu. Abo bantu baba bidegembya kugira ngo bakorere umwami. Yego koko, ngomba uyu munsi kubaha kubona ibintu ingene jewe kubindaba biragoye ku bantu bo hanze, canke ku bantu banyumva rimwe mu kwezi, hanyuma bakumviriza mu nyuma amakasete, ngo batahure mbega merewe gute mu by'ukuri ubu. Hari ibintu bibiri. Ku ruhande rumwe
je rencontre des personnes mpura n'abantu qui rejettent directement le ministère. bajugunya bashibura mu buryo butumbereye ubukozi bwa Mwene Branham. D'autre part, ku rundi ruhande nkahura n'abantu bemera mu buryo bwuzuye ubukozi bwa Mwene Branham, mais qui ariko interprètent basobanura mu nyuma buri kintu cyose yavuze bakabisobanura mu buryo bwabo, hanyuma bakaca bajana inzira zose ku buryo bw'uko mu nyuma hasigara ibibomoke gusa. Ibyo dukeneye gusubira gukurira, hagasubira gutegwa ibintu mu buryo bushasha, hakaba intango shasha iba mu bintu byose kandi mu bihugu byose. Ngomba kubaha akarorero. Umwene data wo muri Singapore wasomye ubutumwa bwa Mwene Branham arandika muri bimwe muri bwo ubwo yise ko Mwene Data Branham ngo yoba yavuze ko ubugingo ngo bufise imyumvire itanu nkebuzo, mu bundi ngo akaba yavuze yuko ngo imwemu niyo ifise inkebuzo zitanu. Uburenganzira kumwishura ninde afise ingingo inkebuzo zitanu, mbega ni mwemu cyangwa n'ubugingo? Murazi inyishu yanje niyikurikira. Shimira Imana ko yamaye inkebuzo zitanu zisanzwe izo fise. Ubugingo bwanje bwogira inkebuzo zitanu cyangwa inkebuzo imwe, ivyo bintwaye ikintu ntacyo bintwaye. Numvise uwo Mwene Data Branham nyene avuga ngo ubugingo ngo bufise ugwinjiriro rumwe gusa. Rero ubwo rero ngo bijanye no kuba ngo nukwizera uko Imana ishira muri twebwe biciye kuri mwemu iyo twumvise ijambo ry'Imana. Rero inkebuzo imwe irampagije, ndi kuvuga ni inkebuzo ni Yesu Kristo, ni ivyumviro bya Yesu Kristo, niyo nkebuzo ibigana ku Mana no kwijambo ryayo. Hariho ibindi bintu bigoye cyane kandi koko bigoye na je kuri jewe. Hariho imvugo ya Mwene Data Branham iyo yavuze birashoboka mu kimatandiro ca mbere, aho umumarayika amanuka mu bihujene mu by'ejo na 10 agashira ikirenge ciwe ku isi no ku kiyaga, intumwa yindwi ngo abari ku isi. Rero murashaka kwibaza iyo ico bikora iyo somewe ico gisomwa mu Congereza imbere y'ivyabona ndi mu biro byanje, hanyuma hakaza ikibazo gitumbereye gitobora gisongoye kandi camuci kiri mu makosa ngo urizera ibivugwa hano, hanyuma ingaruka rero ngaho bikaca biba ibirego byarasoje gukobera yuko ibivugwa hano intumwa yindwi gitegereza kuba yari ku isi igihe ibi biba. Murashaka kwiyumvira gato ingene bamerewe aho, ingene kuri ivyo ingene biba bigoye. Ubwa mbere ibi rero sindabivuze kubera kwishimagiza, ndabivuze hamwe n'ukuri kwibwina mu mutima wanje. Ubwa mbere numva ko ibindaba nuko mfise inshingano imbere y'Imana, inigihagararo ico ntihaye kandi sico nafashe, nico nahawe n'Imana. Ndi ngaho nta kundi kuntu bigenza, Imana imfasha. Ijambo ry'Imana yacu ritegerezwa kuguma mu nsobanuro yaryo kandi ritegerezwa kuguma mu musikoro yaryo, kandi ivyo bitavanye n'ivyavuzwe ahandi. Naho birashoboka kuba wobona ibintu byavuzwe misi yose atari ukuri k'umwami avuze. Twese turabizi neza, mbere n'abantu bameze nk'uko abantu b'Imana nk'akarorero Paulo, mbega ntiyavuze akandika kiriya gihe kera akavuga ngo ntituzopfa twese, ariko
twese tuzohindurwa. Abikorera ba mbere 15:51. Hanyuma akavuga, hanyuma rero abanegura rero boshobora kuza bakavuga ngo heraba nivyo Paulo yavuze ngo yarabitubwiye hano mwikoraniro, yabivuze ko ubutumwa. Hanyuma mbere yaranavyanditse ngo ntituzopfa twese, ngo ariko twese tuzohindurwa. Mukwi na mukwi Paulo ntiyahinduwe, ariko nk'uko kahise kabishizeho, kahise kamadini uko bavyanditse, yapfuye aho w'Imana ari Roma igihe Nero yariko rahama abakristo. Umuntu yari gushobora kuza akaraba akavuga ngo herabo yari intumwa, ngo yari umuntu w'Imana. Nivyo yabivuze muri buno buryo. Ni gute none bishobora kuba ukundi gutandukanye? Hanyuma nk'imyaka 2000 imyaka 2000 iraheze, kandi ibyo biguma ari byo kuri. Ndibaza yuko nabivuze hano mu minsi iheze, abantu b'Imana bari munsi yo guhumekegwa kwa Mwemu Yera, rimwe babwira umuntu wa mbere canke bagafatira kuri bo ubwabo ku bintu bariko baravuga, ariko bariko banandikira abandi bana b'Imana bazoza mu nyuma bakaza hano ku isi. Kandi uyu munsi ndibutsa ijambo, ndibaza ko ni Petero niwe arisubiramwo iyo avuga ku bahanuzi bo mw'isezerano rya kera, ngo ntibikorera ubwabo ariko bakorera twebwe, kandi ngo basesangura barondera ico gihe ico Mwemu wa Kristo yakorera muri bo yariko arerekana. Petero wa mbere 1:11. Abantu b'Imana barashobora kuzamurwa bakava mu bihe bagashika mu bihe bidashira, baba bari hejuru cyane y'ibintu. Hanyuma rero mu by'ukuri biba bikwiriye yuko twebwe abategerezwa kugabura, gukwiragiza ijambo ry'Umwami, tukabikora mu by'ukuri mu mutimanama mwiza imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Paulo avuga iki mu Bigalatiya ba mbere 10, ngo nimba nkirondera kunezereza abantu, ngo sindi ubugurano wa Kristo. Ntibishoboka yuko tworondera kunezereza abantu. Hari ikintu kimwe gusa kituri ku mutima, kozanira ubwoko bw'Imana ukuri gutunganye, atakindi kiretse ukuri gutunganye, kandi ivyo mu mvugo yabyo, mu gihagararo kimeze neza, mu gihagararo ciza. Ivyo bitakire gukekeranywa ko ibi bitegerezwa gushigwaho muri ubwo buryo bishikamye. Ibi ntibigikwiye kuba ari ibintu bizungagirika, bitegerezwa kuba byinjira bitunganye neza mu ishusho, neza mu ko ibintu bimeze. Rero uyu munsi umuhanuzi, intumwa canke umwami ambajije ati, musavyi wanje, ni ryari fatiye kuri wewe ivyesho Yohana 10 bizosoza? No mwishura ati, nta ciyumviro mfise, ariko haranditswe ngo umwami azomanuka ari nk'umumarayika w'isezerano, hanyuma azoshira ukirenge kimwe ku isi ikindi ku kiyaga. Ivyo rero bisigura ngo azokwishuza uburenganzira bwiwe nkanye n'ibintu w'inkomoko hano ku isi. Naho gusa aho ivyo bizobera, niho gusa imituragaro indwi izumvikanisha amajwi yayo, si imbere yaho si n'inyuma yaho. Biranditswe ngo muri ico gihe umwami azokwivuga nk'intare. Muri kano kanya kiracari igihe c'ubuntu ku banyamahanga. Ubu muri kano gace kanyuma k'ubuhanuzi, we agenda nk'umwana w'umuntu hagati y'ibitereko mataradwi by'izahabu.
il a été sacrifié en tant qu'agneau, yatanze ukimazi nk'umwagazi w'Imana, mais en tant que ariko nk'umuherezi mukuru aracari ahashikirwa uyu munsi biciye ku maraso yamenetse, biciye ku maraso yamenetse. N'igihe gusa igihe cy'ubuntu cy'abanyamahanga kizoba kimaze guhera, niho Imana izohindukirira ubwoko bw'Abisirayeli. Aho rero ntidutungugwa igihe Yohana abona canke bukwi na bukwi atabonye gusa umwagazi, ahubwo abonye intare. Iyo abwirwa ngo ehe, intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje, ngo ifate igitabo imene udushashara indwi. Ninde yatumenaguye? Ni umwagazi. Ni ibyangombwa cyane. Ninde yabimenaguye? Ni umwagazi. Ninde yabyuguruye? Umwagazi. Ibyo ni nyamukuru yuko dusoma buri murongo wose na buri kintu cyose kivuzwe tugabye cyane kandi mu masengesho. Ndiyumvira ku ijambo ryo muri Data Branham yakunda cyane gukoresha rikugwa mu bya Yohana 10 murongo wa 3 n'uwindwi, ngo ariko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, si gusa mu gihe aho we ubwiwe wari karavuga ubutumwa, ariko ngo ku munsi, kandi tubaye ku munsi, mu munsi tubaye muri uwo munsi, umunsi aho ibintu byose bigenda bigashika ku ndunduro yabyo. Nta kintu cyo gusobanura kigihari, ni kumviriza gusa tugabye kugira ngo tugire uguhishurirwa bivuye kuri mwebwe yera. Aho rero byose bice bitangura kuja imbere ku bw'ubuntu bw'Imana yacu. Ejo i Strasbourg navuze uburyo nshima yuko Imana uko yatujanye imbere yayo muri iyi minsi, ikadukuramwo ubumenyi bwacu bwite, ikadukuramwo n'ivyumviro byacu byose, hamwe n'ukuntu twumva ibintu kwacu yabikuyeho, hanyuma ikadushira mu mugambi wayo. Hanyuma yatwuguriye amaso kugira ngo tubone kandi twumve ico mwemo abwira amashengero n'ico Imana yasezeranije mu ijambo ryayo. Ntihigeze habaho igihe kimeze nk'iki hano ku isi, munyizere, ntihigeze habaho igihe kimeze nk'uko, ntihigeze habaho igihe nk'ikimeze nk'uko hano ku isi. Nimba uyu munsi nka Yeremiya canke Ezekiyeli canke Yesaya, iyaba uyu munsi intumwa zobaye zicaye hano, hanyuma zikumviriza ingene hatangazwa umugambi wose w'Imana hamwe natwe, twokumvise haleluya imwe nyuma y'iyindi mu ikoraniro. Kuko murazi, nimba mwarasubiye bya Yohana 5, igihe umwagazi afata igitabo, byagenze gute? Abakuru 24 baguye bubamye, haba ishimwe, haba guhimbaza, haba haleluya inyuma y'iyindi, kuko bari batahuye ngo isaha igihe cyashitse, Imana ubu iriko irakora, igihe twari turidiriye kirashitse. Ibya Yohana 5:8. Rero hano nimba dutegerezwa kuridira kugira ngo turabe nimba hari amene iza koza mu ikoraniro. Birababaza munyizere, Imana yakoze ibintu bikomeye, yaguye isasa umugambi wayo imbere yacu, nk'uko Irene yabivuze, ngo nk'uko umugezi abicapira abantu bategerezwa kubikora, uko niko Imana yereka umugambi wayo abo yageneye kuba mu bwami bwayo, ikabishura mu kugomba kwayo. Mwene data w'igiciro Datle yaje kondondera ku kibuga c'indege i Cloten mu kanya gaheze, yambwiye ati mwene Frank, haranditswe ngo Imana
c'est bien. izomushira ku byayo byose. anyibutsa Mateyo 24 umurongo 45. wa 45. kandi koko ibyo ni by'ukuri, Même si l'on nubwo peut faire preuve de retenue, twoshaka kwifata, ariko mwiyumvire mwibaza kuri Pawulo ku mvugo yiwe igihe yavuga ngo Imana yatugize umuco w'amahanga gushika ku mpera z'isi. acte 13 47. Ibyakozwe 13:40. umuntu rero ushobora kuza akavuga ngo umuhanuzi Yesaya 49:3 ngo haranditswe bifatiye kuri Kristo yuko azoba agenewe kuba umuco w'amahanga gushika ku mpera z'isi. Et dans le chapitre 13 hanyuma des mu actes, byakozwe 13 igihe Pawulo abwiye abanyamahanga avuze ngo haranditswe ngo Imana yatugize umuco w'amahanga. qu'en était-il? byari bimeze gute? Il avait pu expliquer aux yashobora gusobanura imbere y'igihe nous sommes ngo dukorana na Kristo 1 Corinthiens abikorera ba mbere 3:9. nimba mwiyumvira yuko turavuga ubutumwa gusa nuko mutaratahura hano, ntibijanye n'umuntu abahagaze hano abari ngaho avuga ubutumwa, bijanye hano no kuba ari igice gitumbereye c'umugambi w'agakiza, bijanye no kumenya yuko hano ntibijanye no kuba umuntu avuga canke ngo avuge ubutumwa, ariko bijanye no kugaragaza umugambi w'Imana mu burebure, mu bwaguke bwawo hamwe no mu bwina bwawo, ingene wagutse bikaba ari ibintu bifatiga bitahuritse ku bantu bose abo Imana yahamagaye. à ceux qui ne comprennent pas, ku bantu batabitahura nous n'ouvrirons pas la compréhension. ntituzogugura gutahura ivyanditswe, ntituzogugura gutahura ivyanditswe. Nanasomye uwo murongo ejo aheze warankozeko cane mu gice ca 13 byakozwe n'intumwa. Très étrange et ni uburyo budasanzwe, kumbure birakwiriye yuko twobyihweza ko mu byakozwe n'intumwa igice ca 16 umurongo wa 12, de là-bas kuva ngaho aller à Philippe qui est tuvuyeho dushika i Filipi, igisagara Macédoine c'i Makedoniya gikuru muri iyo ntara, romaine. cubatswe n'abaroma. Rester quelques jours. tumara iminsi muri ico gisagara. Verset 13. umurongo wa 13, Jour du sabbat, ku munsi w'isabato le fleuve turenga irembo ry'igisagara tuja ku ruzi dukeka ko hobayo ahahora hasengerwa. nous nous sommes assis là turicara et avons parlé tuyaga aux femmes n'abagore qui s'étaient rassemblés. bahakoraniye. Paul, Pawulo un apôtre, intumwa n'umuntu w'Imana akomeye, qu'une heure de prière agakeka yuko isaha y'amasengesho yoba ibera ku nkombe y'uruzi muri ako gace. poussé par cette supposition. asunitswe no kwibaza ibintu nk'uko aragendayo, ngomba kubasomera ibintu byaciye bihabera. mbere Le monde en parle. abantu bose mu buryo budasanzwe n'abanyateolojiya Disent que Paul est bavuga ko Pawulo misogyne, yanka abagore, n'aimait pas les femmes. ko atakunda abagore, siko yari ari, Seulement Dieu. ariko gusa yategereje gutanga inama zikwiriye mu izina ry'Imana. hariho aho ikoraniro ry'amasengesho n'abagore bahari, Pawulo nawe agendayo. Il ne s'est pas senti trop. ntiyumvise yuko ari umunyamukuru cyane, akavuga ati ubu rero ngo bankoresha inama, ubu rero ndi Je suis le Seigneur. umwami. nibyo oya, yaragiye gusa agenda mu makoraniro y'amasengesho hamwe n'abo bagore. hanyuma nimwumvirize ibintu byanditswe hano umurongo wa 14. Parmi les ngo auditrices, umugore trouvait également une femme umwe pieuse nommée yitwa Rudiya, umudandaza w'impuzu z'inyambarabami wo mu gisagara citwa Tuwatira, yuba Imana, aratwumviriza. Le Seigneur lui a ouvert umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo awushire ku byo Pawulo avuga. uko ariko ibintu bitangura. continue à lire. ndabandanya gusoma. Si les hommes, si les personnes nimba abantu parmi l'auditoire abantu bariko barumviriza confiance badafitiye ivyizigiro uriko aravuga, lui-ci, aho rero uyo yoshobora kuba yarungitswe n'Imana, elle nimba
abo bantu batemeye ayo majambo ngo bareke ko abinjiremo, mbere n'umumarayika avuye mu ijuru nta kintu na kimwe bashobora kubakorera. Birakwiye kumenya yuko ati aho ni ijambo ry'Imana ririko riravugwa, kandi ko atari ishusho y'umuntu avuga ariyo ari cyo nyamukuru, canke igihugu avamwo uko asa, canke impuzu yambaye, canke imvugo yiwe uko imeze, ariko nigiye gusa Imana iturungikiye umuntu dutegereza gushima kuba twumva ijambo risohotse riva mu kanwa kiwe, umuntu ko yameze kose. Ni kangahe mbega nakunze kubivuga, Imana irungitse umwana kugira ngo avuge mu izina ryayo, twogaba tumwumvirije uwo mwana nubwo yoba ari umuyabaga, ariko nimwumvirize ibikurikira. Umurongo wa 15 ngo amaze kubatizanywa nabo mu nzu yiwe, aratwinginga atasangwa mubonye nduwizeye umwami Yesu. Mu gifaransa ngo niba mubonye ko ndumwizigirwa, umwigisha w'umwizigirwa umwami, nimuze mu nzu yanje musembereho. Ngo atugobera kumukurikira. Byagenze gute? Isengesho, amasengesho ikorana ry'amasengesho yari ryatanguriye ibi bivuzwe. Turashimira bashiki bacu bose, abagore bose baza ngo baze mu makoraniro yo gusenga, bafise umutima woroshe, kandi babisa nkaho menga bo begereye cyane Imana gusumba abagabo iyo bijanye n'amasengesho. Uko riko bibetse kamere kabo, uko riko kameze. Umugabo arashobora mu buryo bwihuse kwerekana nk'umuntu akaze agumye ku mugore we yahawe akamere k'inkundwakaza. Aho rero hano ngo barasenze kuko twabisomye ngo Imana yuguriye umutima wa Rudiya. Iyo rero ibire bibaye, umubatizo warakurikiye. Inyuma y'umubatizo arababwira ngo nimba mumbonye nk'umwigishwa yizigirwa w'umwami, ntiyari ibyiwe imyemezi we yari igomba kuzoza. Yaravuze gusa hano ngo nimba mumbonamwo umwizigirwa, umwigisha w'umwizigirwa w'umwami, rero nimuze mu nzu yanje. Umuntu nimba ashobora kumva ijambo ry'Imana risohotse mu kanwa k'umuntu w'Imana, hanyuma akavuga ngo oya, uwo muntu ntakeneye kuza mu nzu yanje, aho rero ari ikintu kitaba kimeze neza kuri uwo muntu. Nta numwe akeneye kugira inkebuzo ya 6 kugira ngo amenye. Abantu bose barabizi ibi nibyo twasomye hano ku murongo wa 15 ngo nimba by'ukuri mwambonyemwo umwizigirwa, umwigisha w'umwizigirwa w'umwami, nimuze mu nzu yanje. Mbega ibyo twabitahuye? Byose birafatanije kandi byose birajana, ngo ubakira aba anyakiriye, kandi ubumviriza aba anyumviriza. Matayo 10:40, Luka 10:16. Ayo n'amajambo y'umwami wacu. Ndizera yuko turashobora kuyakoresha mu buryo bwuzuye, kubera yuko mu by'ukuri nta gahunda yacu bwite dufise, kandi Imana ibyo bishimigwe. Sinomenya ibintu je nubabwira. Ku ruhande rwanje hariho umugabo w'umugwaneza. Uyu munsi turi mu ndege tuva Strasbourg tuja Zurich, hanyuma ambona ndiko nsoma Bibiliya, hanyuma arambaza ati uri umupatiri? Ndishira ati oya, ndi umupatiri ariko ndumuvuga butumwa. Sinu umupatiri ndumuvuga butumwa. Hanyuma byihuse dutangura kuganira, atagukekeranya arambwira ati ndizera Imana ariko sinizera amadini. Nataretse ikiganza cy'iburyo, hanyuma ndakimuha, ndamuramusa mu biganza nk'umugenzo, ndamubwira ati nanje ivyo ndavyemezwa.
ntacyo bitwaye uko nabivuze ubwo bimeze. Hanyuma mbere arambaza ati none mu by'ukuri muri bande, mwebwe muri mu muyihe myizerere? Hanyuma hore biba ibigoyi muri he dini, muri he dini, muri he paruwasi canke muri he shengero. Mbega ivyo hari ico bipfana na bwa bugwi bw'abanyamerika, murabizi ingere bigenda. Hanyuma iyi minsi isi yose ibona kandi yumva ibintu byose biba, mbere no mu duce turi kure cyane mu bugaragwa cyane, isi yose irabimenye, isi yose ikabimenya. Hanyuma bakavuga ngo birateye ubwoba ibintu byose biba. Hanyuma ugategereza kubimenya nyine usuza umutima, hanyuma ukavuga ati koko birateye ubwoba yuko haba hariho ibintu, hakaba hariho ikintu cy'ukuri. Mu by'ukuri haracariho ikintu kitarimwo ikinyoma, kitarimwo ibinyoma, kitarimwo ububeshi, kitarimwo ukononekara, ikintu cy'ukuri c'Imana kugira ngo hatangazwe umugambi w'agakiza mw'iyi minsi. Sinabizi nimba hari umuntu afise imyaka 83 uyu yampaye akantu kanditse yihuse mu biganza, hanyuma harimo ngo ibyiza byose mu bihabwe canke ibintu bimeze nk'uko hariho abantu mu by'ukuri bagifise inyota n'inzara. Inyota yacu, icifuzo cyacu ni uko Imana itwugurira rimwe inzira itujana imbere y'abantu, kandi ibyo ndabihagararako, kandi mpagarara kuri ibyo. Sinshobora kwiyumvira yuko Imana yoduhishurira ibintu byose mu buryo bwugurutse nk'uko, ikabitwereka, ikabigaragaza uko ku buryo bw'uko buryo abahanuzi batashobora kubiduha mu masaha menshi. Imana yabiduhaye bice kuri mwemu wayo. Mu by'ukuri dushobora kuvuga nk'uko Paulo yavuze kera ngo mwebo yarabiduhishuriye. Abikono ba mbere 2:10. Barakunda kumbaza, mbega ni kangahe wabonye muri Tabranamu? Mbega wabanye nawe? Mbega yarakubwiye ibintu byose? Mbega yarabiguhishuriye? Aho rero ndashobora kwishura ati oya, uko siko byagenze. Ntibyaciye ku bantu. Ego koko narabanye namwe Tabranamu, ndibuka ndabinezererewe iminsi n'ibihe aho twaba turi kumwe. Nashaka cyane igihe yaza kundondera, nkicara impande yiwe, we ariko aratwara imodoka, hanyuma tukajana gusangira, hanyuma tukaganira umwe ku bandi. Ndibuka ndabinezerewe ico gihe. Ariko iyo umuntu ambajije ati mbega niwe yakubwiye ibyo bintu byose, mbega niwe yakwigishije ibyo bintu byose, canke niwe yakwigishije ibyo? Oya, ntegerezwa rero kwatura nkavuga ni ibyo umwami wacu yavuze imbere yuko ava kuri inosi, ngo nzobarungikira ubahumuriza mwemu yera, niwe azobigisha ibintu byose, niwe azobabwira n'ibintu bigiye koza, niwe azofata ku byanje akabibahishurira. Yohana 13:13. Kandi bose bazoba bigishijwe n'Imana. Yohana 13:45. Aho rero niho hari ibanga rikomeye. Sinigeze nja no makoraniro ya Paulo canke ya Petero, mu makoraniro ya Paulo canke ya Petero canke y'umwami wacu igihe yagendagenda hano ku isi akora ubukozi bwiwe. Ariko twimvuga kuri ibintu byose byavuzwe kera, bikaba byabaye kuri twebwe guhishurirwa kw'Imana kuzima, kandi bikatwegera kuri twebwe. Ibi ntibisubira inyuma imyaka 2000, bishobora kuba byabaye ejo. Ni nkaho ibyo byabaye ejo kuri twebwe. Ibintu byose Imana yavuze mu ijambo ryayo n'ibintu byose yakoze bisa n'ibitwegereye cyane, biragaragara n'ibizima. Aho rero ikimenyamenya c'ukuri c'umuntu yabaye uwizera ubwa mbere biri mu kuba yuko Imana yugurura umutima kugira ngo yakire ibivuzwe. Ikintu cya kabiri
nimukumvira bitumbereye nk'uko uwo murongo uvuga ngo barabatizwa ngo nabo mu nzu yiwe. Bwa gatatu ngo nimba mumbona ko dumwizigirwa umwigisha w'umwizigirwa nimuze mu nzu yanje, abatumira baza iwe. Ibyakozwe 16 umurongo wa 15. Ivyo nivyo bintu biranga biba biri mu kuba yumva ko yabaye uwizera. Nimwizere yuko rero twese dutegerezwa umurego gutubira bene data ngo bakoresha ijambo, umwe mu gitondo kunywa icayi, uwundi kuvyo ku mugoroba. Oya, sico bisigura ivyo. Ariko dufate ko shitse mu gisagara gishasha, mu gihugu gishasha, nk'uko byagenze kuri Pawulo hano, ahantu atarazi, agafata yuko hobaho isa y'amasengesho, hanyuma akagenda mu bantu ari bashasha kuri we, hanyuma ho Imana igatagura gukora. Mbega ni kangahe ibyo nabibayemwo hano muri Suisse, muri Autriche, hamwe no mu bihugu byinshi byo mw'isi. Neza hakaba ibi bintu nyene, abantu bakugurura imitima yabo ngo bumve ijambo, hanyuma bakaritwara kugira ngo bakire abasabyi b'Imana, hanyuma mbere bakoze n'ibirenge byabo. Murazi ibyanditswe mu cete cy'Abaheburayo ngo mwahaye indaro abamarayika, benshi bahaye indaro abamarayika batabizi. Abaheburayo 13:2. Haracari intumwa z'Imana hano ku isi mu by'ukuri atakiri ikintu batwaye kiretse ijambo ritunganye ry'Imana, kandi ibyo biba mu buryo burushirije bibi bihambaye kandi by'igiciro kuri jewe. Uko mbona ibintu hano ku isi, ntidushobora guhakana yuko byo bari ibyo guhitamwo kuri twebwe ko twokurikira abenshi, hanyuma tukamenyekana kugira ngo amabarabara uko biri kose aba asharijwe imbere yacu. Inzira yacu hano ku isi si inzira irimo amayira asharijwe. Bisigura ngo ni gufata umusaraba umuntu wese wiwe agakurikira umwami, akava mu gisagara akikorera gucokogwa kwiwe ico kugwa cacu. Nageka uko bigaragara hano ku isi, naje bwanje ndavyatura mu buryo bwanje, iyo twisanga rimwe mu bintu ivyo kuko byagenze mu minsi iheze igihe narira gose, aho mu by'ukuri ahantu hose uburaba haba hariho abantu baba bambaye amakoro ahindukije inyuma n'imisaraba imbere n'inyuma. Umugwi w'amadini basharijwe cyane, hanyuma bakaza ati none ukibaza ati hano gute. Rero ijambo ry'Imana ry'umwami ntibijanye no kuba umuntu ngene asa canke ngene ico gugwabya ngene rumeze, ariko nikiba kiri muri rwo gwabya. Nimba turi inzabya z'intege nke zoroshe, dutwaye ibintu by'igiciro bishobora kuba bihari hano ku isi, ijambo rihoraho ry'Imana rigumaho ibihe bidashira, rifise agaciro ibihe bidashira. Abikorera ba 2:7. Kandi rero turashimira umwami, igihe Pawulo yavuga imvugo yiwe avuga yiregura, haravuga ngo sinegwa isoni n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Abaroma 1:13. Muri rwo gwete yaravuze ngo ibitsitaza abayuda n'ibintu ari ubupfu ku bayuda, n'ubushobozi bw'Imana kubizera, ku bantu bakijijwe. Abikorera ba mbere 1:23 na 24. Uyu munsi ganira n'umuhindu cyangwa umusinki n'amadini yo mu Buhinde cyangwa mu Islamu cyangwa abo bantu bose babyipfuze, murashobora kuvugana n'Imana kuri paradizo mukavuga ibintu byinshi, ariko guhera aho uvuze ikintu nyamukuru kuri twebwe ni kuvuga ngo impongano, ikigongwe, igihe bijanye na Golgota, aho nta muntu n'umwe aba gishobora kuja mu ivyo biganiro. Ikibazo ca mbere kibazwa ni gute mushobora kwizera yuko Imana yari ikeneye kurema ugucungurwa
biciye mu kumenwa kw'amaraso. Ils ne peuvent pas suivre notre Ntibashobora gukurikira ngene twe twiyumvire tubona ibintu. Rero turashobora kubona ibyo ari byo. None Abalewi 17:11 havuga iki ngo ubugingo bw'umubiri buba mu maraso, mu kuba yuko icaha no kugarariza kugonyera ibyagezwe byinjiye hano mu isi bice kuri Eva hanyuma kuri Adamu. Umwami yategerejwe kuba umuntu, kandi naho ubugingo bwari mu maraso, nkuko n'icaha cinjiye mu isi bice kuri Eva. Il devait maintenant être retiré et pardonné. Gitegerezwa gukurwaho kandi kikababarirwa mu buryo bumwe nyene biciye kuri Mariya, biciye kuri Mariya, biciye mu kubyagwa n'inkumi, biciye mu guhongerwa kw'ibyaha. Inzira y'ija ku Mana yaruguruwe mu buryo bushasha, ariko abantu nibo bivyari byo biyumvira yuko hariho ibiti muri paradizo, ibyo kimwe kumure yari ipome, hariho ibiti nibyo, harimo n'igiti c'ubugingo n'igiti co kumenya ikibi n'iciza, ariko hari n'ibirengeye, hariho n'inzoka, hariho na Adamu, hariho na Eva. Hanyuma hari ikintu cabaye, hanyuma bukwi na bukwi babona ko bari gusa, binyegeza imbere y'Imana Umwami. Imana yaza mu kayaga ko kumugoroba kugira ngo igire ubumwe nabo. Turabona ibintu vyabaye, yabakoreye amajipo mu mpubu z'ibikoko, arabambika amaraso ategerezwa gutemba imbere y'uko umuntu ahabwa icyo yitwikiriza ubwa mbere. Uko rero niho tumenya inzira y'Imana, atakumeneka amaraso nta kwiyuduza gwari. Abeburayo 9:22. Uko niko icaha cinjiye mu isi, kandi uko niko gitegerezwa gukugwa mu isi, bijanye n'ubugingo, kandi ubugingo buba mu maraso. Hano bijanye no kuba n'ubugingo bw'Imana ubwategerezwa kuba buzorekugwa kugira ngo bugaruke ku bukuku wacunguwe n'Imana. Ubugingo bw'Imana ubwayo bukaza ku buzima bwacu. Imana yahisemwo inzira, turabizi twese, ariko ninde ashobora kuyitahura, ninde ashobora kuyemera? Igitsitaza ku Bayuda, ikigwisha ku Bayuda. Ngambaraso Mana yanje, barabwiwe ngo ntimukwiye kunywa amaraso, murazi ibyagezwe Abalewi 17:12. Hanyuma barongera barabwirwa ngo ayo yagenewe kuba ku gicaniro kugira ngo abe impungano. Hanyuma rimwe rero mu mwaka umuherezi mukuru yategereza kuza gutanga ikibazi ciwe bwite, hanyuma agatanga n'icubwoko. Birashoboka yuko ku munsi w'impongano hanyuma Kristo araza, atangwa nk'umwagazi w'Imana, kandi nk'umuherezi mukuru yinjira ahera cane mw'ijuru ajanye amaraso yiwe. Abeburayo 9:12 ngo, kandi ngomba kubabwira impamvu ndiko ndashimika kuri ivyo uyu munsi. Mu Bikorino ba mbere 11 ndibaza ko naho Paulo arandika akavuga ngo umuntu ngo niyaza kuri mwebwe ababwira ubundi Yesu ngo muzomwihanganira, hanyuma mugahabwa iyindi mwemu ngo bukumva ko bibakwiriye uko n'ibindi. Abikorino ba 2:11 hanyuma akaza agashika akavuga ngo nta bundi buhari, hari umwe gusa, ni Yesu umwe gusa. Abantu bagize uwo umwe bamugira ibindi byinshi atari. Nico gituma dutegerezwa gutangaza Kristo muri ubwo buryo bwahishuwemwo n'Imana. Hariho abantu bambaza, kumbure namwe kumbure nimwumvirize, Kristo hose arigishwa, mbega murakeneye gushimika cyane ku izina ryiwe hamwe n'ubumana bwiwe? Ako niko gace nyene niko abandi bafata nk'aho menga ntaco gasiguye, niko nyamukuru yategerezwa kuba ari Imana kugira ngo aneshe urupfu na Satani, ariko yategerezwa kuba ari umuntu kugira ngo apfe. Yategerezwa kuba umuntu kugira ngo apfe. Mbega ibyo turabitahura, ariko
yategerezwa kuba arengeye kuba ari umuntu, agategerezwa kuba ari Imana kugira ngo akureho ubushobozi bw'urupfu, aneshe ukuzimu, ahindure ubusa Satani, hanyuma azuke mu bapfuye kubusugira gatatu. Abantu ntibakunda cyane kumva ko ibyo bivugwa, bashaka Kristo. Sinabizi nimba narabivuze hano, ntitwategerezwa kubikora kenshi, ariko ibyo byari byamungabanije muri icyo gihe, igihe nari ku ntebe Ibad Tolls hamwe n'abantu by'ukuri b'abagwaneza. Hariho umujyanama wa leta wo muri Heidelberg, umugore umwe yitwa Stein n'ibindi. Hanyuma iminsi yose abari jewe babaza uwo narindi n'ibyo nakora ngaho, kubera yuko bose rero abakubise. Hanyuma ndavuga ati umwe wese niyo mbwira muri mwebwe mukurikirana uwo ari we, mu by'ukuri biragira mvuze neza uko bimeze, ariko nije natanguye. Hanyuma nakundi byari kugenda kiretse gutomora ibintu nkabyerekana ibintu by'Imana. Sinzigera nibagira uwo mugore yaravuze ngo naragurishije Yesu wanje. Ubwa mbere narakangutse, ndavuga ati ngo naragurije Yesu wanje, murashaka kubaza ibyo niyumvisemo. Hanyuma narabajije buryo bwihuse icyo bisigura. Hanyuma aravuga ati nguko umaze kubyumva bivuye mu kanwa kanje, naraguze Yesu ava muri Czechoslovakia, yari afite metero zingana uku, yarakoreshejwe ibi bikoresho ibi n'ibi, nashaka 200 kuri we, ariko narose 10 gusa. Hanyuma icumviro canciye mu mwemu, yego abantu bakoze ba Yesu babo mu biti, mu bikoresho ibi na biriya, hano na hariya, bakamutwara hano na hariya, bakamumanika hariya, hanyuma bakamushyira hano ngo ni Yesu wanje. Yesu wanje ni Emmanuel, ni Kristo w'Imana, ejo uyu munsi n'ibihe byose bidashira, agoma ari wa wundi, ngo ndi wondi. Ariko mbega amadini yamugize iki buryo bidasanzwe? Mu buryo bisanzwe idini ngo rya Gikristo, hano ku ishusho mu biganza bya Mariya, ngo ari keza cyane, ari gato, uwo si Yesu wanje. Yesu wanje inyuma yo kuzuka aravuga ngo ububasha bwose narabuhawe mu ijuru no ku isi. Mateyo 28:18. Nico gituma ngo mugende misi yose mutangaze ubutumwa bwiza ku byaremwe byose. Mariko 13:15. Yesu wanje ni Yesu w'Imana, waduhishurirwa mu byanditswe byera. Nitumushushanya, nitumukora, ni wadushushanya, ni wadukora, nitumutwara, ni wadutwara, nitumumanika, uyamaze kumanikwa ku bwacu, twabambanywe nawe. Guhera ubu rero si jewe nkiriho, ariko ni Kristo aba muri jewe. Abigalatiya 2:20. Si twebwe rero tumushira hano na hariya, niwe adushira hano aho dutegerezwa kuba. Ni itandukaniro rikomeye. Rimwe ibyo birandengera mu by'ukuri. Iyo tubona igugu ry'abantu nk'uko tubibona babaye mu Gikristo c'ikinyoma, mu ngoma no mu nzamba bavuza, ego umuntu by'ukuri yavuze ati sinkeneye amadini igihe bazoba bampamba, no kunze yuko bavuza inzumbete, kuko ngo mpabwe ibyubahiro by'amadini igenzo bagenda urugendo rwaje rwa nyuma, ngo ibyo bintu bavuza Jesse ndabyitwararitse. Ico nitwararitse, mbega nzopfa gute nimba umuziki wo mwijuru uzokumvikana igihe umwami azoankuye mu inosi anje mu bihe bidashira? Aho rero inzamba izovuzwa, yovuzwa igihe ndi hano, kuko ndakunda kuyumva. Iyo igihe umwami azomamagara, shaka kuba umuziki w'ijuru uri kure, hanyuma ninjire mu bwiza. Amen. Mbega amashimwe dushobora kugira mu kuvuga ibyo bintu byose. Ubutumwa bwiza bukorakoze bwoba bwaremwe n'abantu, ariko nubwo twahawe n'Imana nibwo dushobora uyu munsi gutangaza tubwira abantu bose. Ijambo ry'umusaraba ni ubupfu kuri bamwe,
un scandale. ni igitsitaza ku bandi. Mais pour nous qui sommes Ariko kuri twebwe ababaye abizera n'ubushobozi bw'Imana, n'ubushobozi bw'Imana budukwegera, budukura mu guhona kwacu, bwaradukijije. il nous a sauvés. Bwaradukijije. Turashobora gushinga inabi bamubwira bw'umutima ngo ubuntu twarabuhawe. Ce qui s'applique à notre Seigneur, Ibifatira ku mwami wacu binafatira à la structure no kungene ishengero rikoze. Nimba ibyahishe Yohana rimwe havugwa mu buryo bwa gihanuzi, hakavugwa ngo umwami yari afise inyenyeri indwi mu kiganza ciwe cy'iburyo. elle n'était pas dans les mains Aho rero d'hommes, ntihari mu kiganza c'umuntu, ariko dans la main ni mu kiganza cy'iburyo cy'umwami, kandi ikiganza cy'iburyo cy'umwami gishizwe hejuru, kandi ikiganza cy'iburyo cy'umwami kiratsinda. Zaburi 118:16. Ariko nabo gusa bari ku ruhande rw'Imana niyo babona kandi bakumva ibyo tubona n'ibyo twumva. si nous donnons Nimba dukoze inama celle d'aujourd'hui, nk'izihari uyu munsi méditation sur la mu kwihweza, mu kuzirikana ku ijambo imbere intelligence des hommes, y'ubwenge bw'abantu, personne ne resterait jusqu'à la nta muntu n'umwe yohaguma gushika ku iherezo. une exigence très Byoba ari ibisabwa by'ubugugu ngo bihanganire ibintu nk'ibyo. Twe n'iby'igiciro uko biri kose kuri jewe dans un tel cas. Imana ko mu kajagari gahari uyu munsi burujo gari kaganje gusumba uko byigeze biba no ku isi, ko iduha L'orientation, amerekezo toutes les ego différentes directions, mu merekezo yose, kandi ibyo ntibihagije. Hariho gusa amerekezo il y ane, en a 400 équipes hari amajana ane et peut-être même plus. canke anarenga. Rero Imana mu bazi zayo ishobore gushikira, Nous est cherché, ibe yaturondeye ikaduhamagara, rendu silence. kandi ikatugira abatekereje Il a rendu Lydia. nk'uko yabikoze kuri Ludiya, agatekana muri ico gihe kugira ngo twumvirize. Celui qui prie Usenga imbere a écouté après. aba yiteguriye kumva inyuma. Umuntu aharira imbere ntashobora kwakira ibivugwa. Isengesho rero riba rikwiriye kugira ngo La réunion ritegure amakoraniro au service divin. canke gikorane. Rero Nous pouvons, turashobora kwakira ijambo comme cela plaît, nk'uko bihimbara Imana. Mbega mwese ibyo murabyizera? Byose bivana n'inyifato dufise mu mutima. Ntushobora kandi kubasomera ibi bikurikira, on terminerait kandi nterahereza aho nabyo bikugwa mu gice cya 16 mu byakozwe n'intumwa. Turashobora gusoma ku murongo wa 31 hano ngo arishura, baramwishura bati izere umwami Yesu urakizwa we et ta famille. mwe nabo mu nzu yawe. Murongo wa 32 bamubarira La parole ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. 33 muri ico gihe nyene avec lui à cette heure même de la nuit, c'ijoro arabajana lava, abuhagira plaît, inguma z'inkoni, baptisé aussitôt aca arabatizwa tous les siens. bo n'abiwe bose. Umurongo wa 34 arabadugana abajana iwe, Fit dresser la table, arabagaburira, anezeranwa cane n'abo mu nzu yiwe bose ko yizeye Imana. Avez-vous remarqué ici Mbega mwabibonye hano que la foi, ko ukwizera Yesu Kristo foi muri uwo mwanya nyine ni ukwizera Imana. de Dieu a Hano umuntu w'Imana yaravuze ngo wizere umwami Yesu Kristo, le témoignage hanyuma inahe y'uwabaye uwizera kandi anezerewe yuko ngo yaje kwizera Imana n'abo mu nzu iwe bose. qui est Jésus-Christ. Yesu Kristo ninde? Emmanuel, Immanueli, Imana devenu personne yabaye umuntu, du corps. yavuye mu mubiri w'imwemu, Il est venu dans un corps yaje mu mubiri w'inyama. Yashobora kuvuga ngo umbonye aba abonye data.
Yohana 14:9. Ukwizera gusa kuri mu Mana imwe gusa, kandi kubera yuko iyo imwe gusa imwe rukombi igizwe n'umuntu umwe yishuriye abantu muri Yesu Kristo nk'umukiza, umuntu ategerezwa kwizera uko guhishurwa kw'Imana muri Yesu Kristo. Nta yindi nzira kiretse iyica kuri Kristo, iciye ku ruhande ya Kristo, aho ari biciye ku ruhande rw'Imana. Buri nzira yose ica ku ruhande ya Kristo ibiciye ku ruhande rw'Imana, kuko yashobora kuvuga ngo ni je nzira, nta muntu n'umwe aza kuri data adaciye kuri jewe. Yohana 14:6. Ukuri kose gufatwa nk'uko ngo guciye ku ruhande ya Kristo kuba guciye ku ruhande y'Imana. Kristo ni uguhishurwa, niwo mutima wo guhishurwa kw'Imana ku isi hano, kubwo agakiza kacu twese, kubwo ukwiyuzuza kwacu. Uyu yabaye Emmanuel, yabaye Yashua, Yawe umukiza. Mwishusho ni mu mvugo y'Ikigiriki bisogwa ngo ni Yesu. Uwo Yesu nyene yabaye azoba mu mwuzuro, yuzura akaba Emmanuel, akuzuza ubwiza bwiwe isi yose, uko yarari ejo uyu munsi kandi nuko aguma ibihe bidashira. Uwashobora kuvuga ngo imbere yuko Aburahamu abaho ndiho, Yohana 8:58. Uwavuga ngo umbonye abonye data, Yohana 14. Turizera yuko Imana mwijuru yabaye data wacu biciye muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turizera ibyanditswe mu Bikorino ba 2:5-19 ngo Imana yari muri Kristo hanyuma yiyuzuza n'abari mu isi. Imana yaje guhura n'abantu muri Kristo, hanyuma muri Kristo itanga ikiganza cyo kwiyuzuza ku bantu bose bashaka kwiyuzuza hamwe n'Imana. Ubu rero dutegerezwa gutahura, dutegerezwa gufata icyo kiganza cyo kwiyuzuza hamwe n'Imana muri Kristo, hanyuma tukamenya yuko yababajwe mu kibanza cacu, kandi biciye kuri we tukagira amahoro hamwe n'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega twese ibyo twabitahuye? Biragoye cyane ako gace kukagira akumvikana, kukavugisha amajambo, mbere ntibinakwiriye. Paulo yabivuze mu ncamake, avuga muri Timotheo wa mbere 3:16 ngo ibanga ryo kubaha Imana rirahambaye. Imana yagaragaye mu mubiri, itsindanishirizwa mu mpwemu, yiyereka abamarayika, yigishwa mu isi, yakigwa mu bwiza. Kandi ibyo nibyo twizera n'uyu munsi. Ubutumwa bw'Imana uyu munsi ni ubu bukurikira ngo nimugaruke ku Mana, mugaruke ku ijambo ryayo, mugaruke kuri Yesu Kristo. Niwe yari intango kandi ni azoyiba no kuherezo. Washobora kuvuga ngo ndi uwa mbere kandi ndi uwa nyuma, ndi muzima nari narapfuye, none ndiho gushika mu bidashira. Fise ifunguro z'urupfu na kuzimu. Twizere iyo aho nivyo Yohana 1:18. Murizera mwese mbega mu byukuri muri Yesu Kristo? Mbega murizera ko yari umuntu mu mubiri ariko ko yari Imana muri mu mpwemu? Murizera ko yari Emmanuel? Yari ndiho 100%, 100%. Meje kubivuga, yategerezwa kuba umuntu kugira ngo apfe, yategerezwa kuba Imana kugira ngo aneshe urupfu, kugira ngo akure uruboyi rw'urupfu, hanyuma zuke ku munsi wa gatatu, hanyuma
akabaho natwe turiho tubayeho hamwe nawe. Mbega ijambo ryiwe mwaryakiriye gute? Nka Rudiya, nka wa mucunzi w'ibohero cyangwa nk'abandi, mbega umutima wanyu warakozwe ko, warugurutse, mbega mwarakozwe ko, mbega Imana yababwiye iki uyu munsi? Mbega murashima kubwo guhishurwa kw'ijambo ryayo, kubwo izina ryayo, mu buryo budasanzwe guhishurwa k'umugambi wayo w'agakiza muri iyi minsi? Rero ubu turashobora gushimira umwami twese turi hamwe ku bw'ibyo mu izina, kandi tukabikora mu izina ry'umwami Yesu. Amen.